bwa mbere na mbere ndiko ndakoresha isimu mugani ndizera muraza kunyumva kubera umwanya usanga ugoye ndari gukoresha kamera mugani ngize nta ngorane ubutumwa uraza gushika ego ndagusaba yuko woraba iyi video guhera ku mwanzo gushitsa ku mwisho kugira ngo ntucikwe na kimwe ego ngira kumvuga ngo ati mwiro mwake karibu kwicano ukuri complex akazina ni kakandi nyene nini imbere Diodone ndakwifuriza ngo tumunsi mwiza nibihe vyiza ego aherereye hose ego uri mushasha ntibagire kugira subscribe like comment utari mushasha naho ntibagire kugira portage ati rungikira mugenzi wawe kugira nawe nyena ashobore kumenya ngo ati ukuri aho kuri kubera nta handi nta hanyene kandi hari usanga umuntu ahora akurikirana icano mugano ugasanga nturagira portage nturarungikira mugenzi kubera iki ntiwikunde oya rungikira mugenzi wawe kugira nawe nyene ashobore kumenya ivyiza n'amakuru mashasha ino munsi ngo tugiye kuyagako amakuru meza nkuko jewe ndiyemeje ngo turugendo twararutanguye ni ngombwa tuze turarukurikirana je hari ibintu byinshi ngahanze ndakurikirana vy'u Burundi vyiza ngo tumurundi wese akwiye kumenya rero ngo ati nta bindi tuje ino munsi kuyaga kuri Mr Fabrice Ubaka Nation Group kubijanye ngo ati n'inyubako ya Bujumbura Market isoko nkuru ya Bujumbura izokubakwa hajya hahora isoko nkuru ya Bujumbura ariyo BUJA City Plaza igicapo ngo ati ni iki gishasha sinzi ko ari cyo bazokoresha niyo bagira press aho ni igicapo gera ngo bagize nyene gishasha urabona ko gitandukanye n'icyahoze berekana aho bahora bakoresha urumva ngo ati ni ibintu byiza rero ngo ati amakuru mashasha nuko ndari ngaha kuri X mbona Mr Fabrice ya postinze ifoto iriko ivyandiko maze ni image iyo nyene ndaberetse ivuga ngo ati ngo bariko bararondera umukozi adasanzwe umukozi ngo ati ajejwe kuzokurikirana ibikorwa vya BUJA City Plaza inyubako iyo soko nkuru ya Bujumbura urumva ngo ati umuntu wovuga ngo ati wazoba ariko ari hagati ya leta na BUJA City kubera ubuheruka kwa bijya vyandiko leta yanditse aho yasohoye hanze bivuga ngo ati Ubaka Nation mwishira hamwe ryabo ya One African Investment Fund y'imitaho ko nuko leta nayo nyene yarashinze ishira hamwe nayo nyene y'imitaho yitwa ngo ati Ubaka Landmarks hamwe na One African Investment Fund bizoba biri kumwe urumva imitahiri hamwe uheruka niwane byari byagoye yuko tubimenya aho tubisobanura neza mugani muri comment hari abantu babisobanuye neza ama comment ndarayapininze kugira n'undi ashobora kuraba ijya video kubera ndarihenze neza mugani babisiguye muri comment ugiye kwa ijya video urashobora kuyibona ngene byari byifashe ego ngo ati Ubaka Landmarks ni mu ruhande rwa leta ko gushira hamwe imitahe na One African Investment Fund ya Ubaka Nation uko nuko ngo ati kugira ibintu bigende neza rero uravye ni hasi hari ivyandiko bashizeho bavuga ngo ati rero yuko ibintu bigiye hamwe bagiye kuraba aho bazorabe umuntu ajejwe ibikorwa ingene bizoba biriko biragenda biratunganwa uko nuko hanyuma ngira ngo nakazi dutangure kubona ibintu biriko biragira movement biriko birahinduka rero ngo ati jewe ndibaza ntiheze ngo ati uwo muntu bagomba bahako kazi uwo mu project corner ni wene umushingwa bikorwa ujejwe bikorwa ni wene niyo bamuronka ni wene azobabaye ngo ati nk'ifirimbi ivuga ngo ati nibatangure ego rero ngo ati
ngaha kuri X Mr Fabrice yatangaje yuko ngo ati Ubaka Nation iri kwira hiringa iri kwirarondera umukozi w'umujejwa bikorwa afise uburambe n'ubumenyi mu bintu bijanye n'inyubako ryo kubaka ngo ati isoko amasoko atandukanye uko nuko yaba ari umurundi aho umuntu wo mu mahanga urumva ngo ati ni ibintu bishimishije ni ibintu bikomeye byumvikane yuko rwa rugendo ruri ahantu heza ruri ahantu hakomeye ahantu hashimishije kuba bari kwararondera project konera ashobora kuba ajejwe ibikorwa mu buryo bwo kuraba ngene amafaranga akoreshwa kuraba ngene ibintu bigugwa gukurikira basically ibikorwa vyose bizoba biriko birakorerwa hajya ahantu urumva ibintu bigiye kuja ku mugaragaro mugane hari akandi kantu babonye hajya hasi kandi ico ngo ati ngo phase 1 rero sinzi yuko nkuko bavuze ngo ati ibintu bizotwara imyaka 3 yo kubaka sinzi ko hari imyaka 3 yo kubaka phase 1 aho yo kubaka isoko ryose urumva ko nakandi kabazo ngo ushobora kwibaza nawe nkuko nanje ndakibajije ego urumva uwo mukonera uwo mujejwa uwo muntu azoba ajejwe ivyo bikorwa azokora mw'ivyo biringo bitatu aho babandanye bakorana bivanye n'ibintu biba byarahindutse aho bikenewe uko nuko ngo kuri phase 1 imyaka 3 urumva ngo ati ibintu bikomeye n'ibintu vyiza BUJA City Plaza ngo tiri kwira hiringa iri kwirarondera umukozi ashobora kugira kubajejwe ivyo bikorwa ego nkuko nabivuze imyaka 3 bakora phase 1 bishobora kubandanya bivanye rero ya myaka 3 si yo kumara isoko oya nkuko ndabibona ngaha niyo kubaka ngira ngo phase 1 rero phase 1 ntumenya yuko yoba yarahindutse hari usanga phase 1 ari kugira ibintu vyose kubishira ku rutonde nta umenya ugasanga ni phase 1 hanyuma phase 2 ugasanga ni kuduza ibintu phase 3 ugasanga ni kurangiza nta umenya mugane mw'iyo myaka 3 urumva ni phase 1 ego ayandi makuru mashasha ndanezerewe uri kuyabona nuko burya abarundi barakomeye kandi baraciye ubwenge ego abaministeri batandukanye finance abajejwe ibigega vya leta abajejwe inyubako abajejwe n'ibindi bintu ubutunzi bagiye ngo ati muri Nigeria guhura na Dangote ni Dangote ujya mugabo Dangote kubijanywe ngo ati n'amasezerano ya memorandum bari bagize aheruka vuba ndibaza nta utayibonye yuko Dangote yoshobora kugira investment mu Burundi mu buryo mu bisata bitandukanye abari mu burimyi n'ubworozi mu bintu bijanye n'ibitoruko nuko urumva ngo baragiye muri Nigeria bagenda kuraba ngene byifashe ngira ngo bakurikirana ibikorwa batanguje nta wovuga ngo ati yuko basinye aho bagize cari kiyago nyene gisanzwe mugani nivyo n'ibintu bishimishije kubera mu mbona kazoza y'u Burundi mu 2040 u Burundi bwifashe mu 2060 buteye imbere urose nk'umushoramari nka Dangote akainvestinga mu Burundi urumva n'ikintu gikomeye cyane ego na cyane ikintu gikomeye cyane urumva ivyo vyose ni ibintu byanshimishije ngize ngo atinge ndabisangize na banwanyi bo ngaho kuri ukuri complex kubera ngo atibone bagomba kumenya ukuri ati ukuri aho kuri kubera nta handi naha nyene ego rero amakuru mashasha yaraye BUJA City Plaza iri kwirarondera umukozi azoba ajejwe ibikorwa n'ubutungane bw'ivyo bikorwa urumva cendo bivuga yuko azoba ari hagati ya leta kandi akaraba niyo nyubako urumva niwe nazoba
aranguye ibintu byose, aranguye ibyo bintu byose, ibikorwa, kugura, kuraba aho bigeze, yuko ibintu biri ku rutonde uko nuko. Kandi baza bitandukanye na project manager, aba ujya muntu nyene ari hejuru ngira ngo yuwo muntu ajeje kuraba ngene ibintu bimeze. Ego urumva ngo ati ni ibintu bikomeye kubera hari abubaka maze n'abaraba ngene ibintu vyipanze. Urumva ni ibintu bibiri bitandukanye. Ego ndizera nawe yuko aya makuru yakushimishije, wanezerewe ni kuyumva. Ego yuko ngira ngo muri sama bona press conference bavuga ngo ati bwawe n'ibikorwa bigiye gutangura. Je gusa ico disabira nyene Fabrice aho umuntu wese yajejwe ivyo bintu yuko boduha invitation, niyo hagera press tukazoba natwe twahigereye, byo byiza. Tuzobe mu bambere kwerekana ibyiza by'u Burundi. Ego ngo tibije ku mugaragaro cyane cyane. Ego hama ka video nakagejeje ngaha, aba gakunze ukagira like, ukagire share, urungikire mugenzi wawe, uzogaruke tena. Ego hanyuma kazina ni kakandi nyene nini jimbere Diodone. Ego ndakwifurije ngo ati umunsi mwiza aho herereye hose. Kazina nini jimbere Diodone, tuzosubira ko niyo twabonana.